murabona umuruho mfata ndiko nja kumviriza bene gihugu mu gihugu kifise abashinga amateka baseru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abona ko abashinga amateka bava mu ntara zitandukanye ataco bariko barafasha abanyagihugu. Mu isanzwe abashinga amateka mbabona abo mu ntara Ruyigi bagaca bahamagara umushikiranganje ajejwe ibibazo bumvise mu bene gihugu bati mushikiranganje. Kansubire ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza kubasigurira ibijanye n'urubanza rwa Generale Arengiyome Bunyoni, ivyavuzwe n'ivyavuye mu mwanzuro wafashwe n'abacamanza. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Amakuru akomeye cyane turaza kuyagaruka ko muri ibi biganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka nsubire ndaguye kaze nshuti munywanyi kuri wumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure. Abatwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, namwese mutwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu kuri uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Aka kanya amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracura bona ari akazujya nonye nupyonde ko hamatre. Reka nsubire ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya tukaba tugarutse ngo tugushitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni inkuru ibabaje cyane kuwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi Generale Arengiyome Bunyoni. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko kubijanye n'urubanza rwiwe ivyabaye mu mwanzuro no mu rubanza mu kuburanishwa. Ivyo vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Generale Arengiyome Bunyoni turaza kubabwira amakuru mabi cyane adushikiye aka kanya. Darlene Bunyoni yamajwi y'ibanga yoba yayagejeje i Bujumbura canke vyoba vyabaye ibibazo bikomeye cyane. Reka nsubire ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza ibiganiro vyacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri rigenekerezo tukaba tugarutse tugushitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Aka kanya inkuru ibabaje cyane, igisoda corungitswe mu rugo kwa Generale Arengiyome Bunyoni. Aka kanya biravugwa ko umutambukanyi wiwe yoba yajanywe mu mpimba. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka tubanze tubashitse ko ibijanye n'urubanza rwahoze ari umushikiranganje wa mbere Generale Arengiyome Bunyoni. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi wacu kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazujya nonye upyonde ko tuje turabana makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. General Arengiyome Bunyoni ati niteguriye kwerekana ikintu cyose ntunze iyo nagikuye. Ejo haheze kugenekerezo rya 6 Munyoni umwaka wa 2023 igihe c'isaha 5. Urubanza rwa Bunyoni na bagenzi be rwaratanguye kumvirizwa muri ayo masaha mu mizi yarwo imbere ya sentare ntayinyuzwa. Urubanza rwiwe rwabereye mu iwerero rikuru rya Gitega. Ejo humvirijwe General Arengiyome Bunyoni na Colonel Desire Uwamahoro. Abanyororo bari bambaye impuzu z'urwatsi rubisi nk'uko bimeze ku bandi banyororo bose mu Burundi. Abamubonye bavuga ko babonye General Arengiyome Bunyoni asa neza kurusha uko vyari bimeze mu minsi iheze. Kandi mu rubanza asigura bikomeye cyane ku buryo abo muri parike bahagararira nanone bahagirira ingorane zo kwerekana ivyemezo z'ivyo bamwagereza. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku munsi w'ejo Generale Arengiyome Bunyoni yaburanishijwe ku vyaha bitatu mu gihe akurikiranwa ku vyaha 9.
Muri ino nkuru turabaha ibintu bikomeye cyane bihejeje kudushikira, amajambo y'agacamutwe yashikirijwe ku vyavuzwe ku caha ca mbere kijanye n'amatungo adasiguritse ya General Bunyoni, aho parike imwagiriza ko amatungo yavuye mu busuma n'ibiturire. General Bunyoni yaje afise umushingwamanza mushasha amufasha kuburana. Ku ruhande rwa parike hari ivyariho vy'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Jean Bosco Bucumi na Ernest Nduwimana. Ntituramenya amazina y'abacamanza bashashe mu rubanza, ariko nayo turaza kuyabashikiriza mu yandi makuru tubashitsa ko aka kanya. Amatungo ya General Arengiyome Bunyoni mwene gihugu uriko uribaza ko yavuye he? Bunyoni yasiguye ko ivyo atunze bimwe yabironse imbere y'ibihumbi 2005, imbere yuko aza mu butegetsi, ibindi navyo yabironse kuva mu wa 2005 kugeza ubu. Bunyoni avuga ko kandi hari ibindi vyinshi afise vyavuye mu madeni y'amabanki. General Arengiyome Bunyoni yemeza ko ari umudandaza kandi ivyo akora vyunguka. Icareho c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika cabandanije gisatira Bunyoni kumwemeza ko bizwi ko amatungo yiwe adasekuritse, yavuye mu busuma n'ibiturire, niko ico gishikiriza. General Bunyoni yavuze ko ikintu cose atunze gifise aho canditse ingene yakironse, ariko asaba ko muri parike bamusubiza ivyo basatse mu nzu yiwe kuko harimwo aho vyanditse. Bunyoni asaba ko parike yomuburanya ku kintu kimwe kimwe cose akagisigura neza uko asabwa. Asaba ko parike yoreka kuvuga muri rusange. Bunyoni yabajije impamvu parike yari ibizi ko ariko arakora ubusuma n'ibiturire ariko ikamureka imyaka yose, ikabaza nanone ikaza kumuburanya haciye imyaka myinshi ku buryo amategeko ashobora kuba atacemera ko bimwe bikurikiranwa ufatiye ku gihe icaha coba carakorewe. Icareho c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yabajije impamvu mu vyo Bunyoni yandikishije nk'amatungo yiwe akiri mu mabanga hariho vyinshi atashizwemo. General Arengiyome Bunyoni yasiguye avuga ko yanditse ivyari vyaramaze kuba ivyiwe, ko ivyo yakuye mu ngurane z'amabanki yafata ko bitaraba ivyiwe mu gihe atari bwaheze kuvyishura. Abari ngaho bavuga ko batangaye cane. Icareho c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika caboneka ko caje kiteguye neza mu gihe General Arengiyome Bunyoni we biboneka ko yari yiteguye kuburana. Parike iragiriza ariko nta vyemezo yerekana. Bunyoni yashimitse asaba kuburana ku kintu kimwe kimwe, nanone ariko icariko c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika nticavyemeye. Ico kibazo sentare yafashe ko giheze kandi ata muco watanzwe. Baca baza nanone ku kibazo ca kabiri. Abitavye urubanza babona ko umengo Bunyoni aburana urubanza rwaheze. Biboneka ko sentare iriko irihuta kugira ngo bamushirire ko igihano itabanje kurondera umuco waco ku kibazo kimwe kimwe cose. Basaba ko urubanza rwoshirwa ku mugaragaro rugaca mw'iradiyo y'igihugu, abarundi bose bakumva ibiriko biravugwa. Mu nkuru igira kabiri turaza kubaha amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ivyavuzwe mu caha ca kabiri Bunyoni Arengiyome Bunyoni yaburanye ejo haheze kijanye no kuba atunze ibirwanisho atarekuriwe. Wokibaza ati kubera iki abarundi batabwirwa ibijanye n'uru rubanza? Mu Burundi hitwa ko hariho amaradiyo menshi, mbere amwe yitwa ko yigenga, ariko amakuru ajanye n'urubanza rwa Bunyoni ntavugwa. Murazi ko ataradiyo ibishikiriza ushibye iyi mbonesha kure yacu imwe rudende ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Inkuru yerekeye umuntu yahora ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi kandi ikabijanye n'amabanga yakora, n'inkuru yerekeye abarundi bose, so rubanza rwo kunyegezwa. Birahambaye cane ko abarundi bamenya ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko amakuru menshi muriko muranyegezwa. Turakwiye gushira ahagaragara ubutungane nimba koko Perezida Evariste Ndayishimiye afise intumbero
ntumbero yo kuvura ubutungane bw'u Burundi. Imanza nk'izi za politike nazikore ku mugaragaro abenegihugu babona ingene biriko biratunganywamo. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira turayagaruka ko aka kanya yereke abarundi bose uko ivyo akora biri mu muco. Uwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye asabwa n'abenegihugu gushira ibintu ahagaragara atakubishira mu mfunyofunyo no guhoza ibijanye n'ibikorerwa mu mabohero bakabishira canke bakabihishira gato mu ntumbero afise yo gucinyiza uwo batavuga rumwe, ahubwo ko akeneye ubutungane gusa. Urubanza rwa Bunyoni ni igipimo gikomeye ku butungane bwa Evariste Ndayishimiye. Niyananirwa gukora mu muco uru rubanza azoba ahambye ubutungane avuga ko afise mu guhindura ubutungane bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ikindi gikomeye twavuga hano ni ikibazo c'ingene abategetsi bandika amatungo yabo iyo binjiye mu butegetsi n'iyo babuvuyemo. Twama dusaba ko igihugu cokora ariko benshi bakatwita abansi b'igihugu. Abategetsi benshi baribagira ko umwanya munini ari uwo bazomara batari mu butegetsi kandi ko ivyo tutakoze n'ivyo batakoze bizobagaruka ko mu mwanya batiteze. Bunyoni ntiyupfuye yibajije ko umunsi umwe azobazwa ingene yanditse amatungo yiwe. Bategetsi mugabe ejo ni ahandi mutibaza. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi arababaje cyane. Kuri iri genekerezo nyuma y'uko urubanza rwa General Guillaume Bunyoni rutanguye Igitega, ibintu bikomeje birabandanya gukomera mu gihugu c'u Burundi. Haravugwa ko umutambukanyi wa General Guillaume Bunyoni kuri ubu ngubu yajanywe mu ibohero ritazwi. Ni nyuma y'uko bamwe mu babikurikiranira hafi bavuga ko uwo mutambukanyi wiwe yoba yajanywe mu ibohero rya Mpimba. Ibi vyose biremezwa n'amasoko yacu, kubw'amasoko yacu mu gipolisi no kubw'amasoko yacu mu bene gihugu begereye iyo dosiye. Nkuko muri ko murabiraba kuri iyo sanamu aho bamurungitse mu miduga yabo ya gisirikare, ibintu vyari bihejeje gukomera cyane. Ari ku karubanda aho bene gihugu bariko bararaba ingene atatwawemo. Ababikurikiraniraga hafi bibajije ko yoba ajanywe aho umugabo wiwe yoba apfungiwe, ariko amakuru akomeye cyane biravugwa ko General Guillaume Bunyoni ataba yobonanye n'umutambukanyi wiwe. Mwarumvirije ko hari amakuru akomeye cyane ko hari uwoba ariko aramusubirira mu busaswa, ariko amakuru akomeye cyane adushikiye aka kanya aremeza amakuru akomeye cyane adushikiye. Haravugwa ko hari amabanga Darlene Bunyoni yakuye mu gihugu c'ikibanyi ariko kitaramenyekana izina ryaco ku mvo z'umutekano w'abenegihugu no kubarenda imigumuko. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira biravugwa ko General Guillaume Bunyoni yagera arungikirwe ayo makuru akomeye cyane amabanga mu gihugu. Bikavugwa ko Darlene Bunyoni ari we yarayashikanye i Bujumbura. Ariko aka kanya inkuru y'incamugongo idushikiye aka kanya biravugwa ko Darlene Bunyoni yoba yabuzwe irengero. Birimo ko nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mama wiwe yoba nawe yatawe mu mvuto, kuko abaryango biwe bahejeje kuturungikira amakuru akomeye cyane avuga ku ngene ibintu bihejeje kuba bibarizwamo. Amakuru akomeye cyane dukura mu gipolisi avuga ko nabo bariko barakora amatoza ku vyerekeranye n'iburwa rya Darlene Bunyoni, umwigeme w'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu arakwiye gushira ibi ahagaragara ku mvo z'umutekano w'abenegihugu no kuturinda imigumuko. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira abenegihugu two baduhaye amakuru baravuga ko ibi vyose biriko birakorwa mu rwihisho, ibi vyose bizobagaruka. Amakuru akomeye cyane nanone adushikiye aka kanya yemeza ko Darlene Bunyoni yari afise flash iriko amajwi y'ibanga akomeye cyane. Ibi vyose bikaba bivuga ko igipolisi kicimara kuronka ayo makuru nticyahise gifata ingingo ikomeye cyane yo kuba camunyuruza. Aka kanya ntihararonkwa amakuru y'ukuri ku bijanye n'aho yoba yanyegejwe, ariko turiko turabandanya mu gukora amatoza ku vyerekeranye n'izi dosiye. Hari amakuru turonse aka kanya avuga ko Darlene Bunyoni yakuwe mu rugo iwabo
uko bivugwa n'umwe mu begereye ubutegetsi ariko atashimye ko tuvuga amazina yiwe ku mvo z'umutekano wiwe. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ni amakuru avuga ko Darlene Bunyoni iyo flash yari afise iriko amajwi y'ibanga yoba igiye kunyegezwa canke akaburwa irengero ku mvo z'uko Arengiyome Bunyoni ubutungane butashaka kumutezurira no kumurekura ngo abe yaburanwa icaha kimwe kimwe nk'uko nawe yabisavye. Amakuru akomeye cyane, umujenerali akomeye cyane biravugwa ko ari we yibonekeje mu rugo kwa generale Arengiyome Bunyoni. Murazi uwo mujenerali ko ari we yibonekeje no mu minsi yaheze, mu minsi yo gutwara Dieudonné Murengerantware mu gihe yagirizwaga ivyaha bitandukanye vyo gutunga ibintu bidasiguritse. Icaha Arengiyome Bunyoni yagirizwa co gutunga ibigwanisho bidasiguritse. Murazi amakuru akomeye cyane twahejije kubashikiriza kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mwarumvirije ingene ibintu biriko biratwarwamwo mu gihugu c'u Burundi. Ubutungane burakenewe, abene gihugu turakeneye ibijanye n'uru rubanza rwa generale Arengiyome Bunyoni aburanishirizwe ahagaragara, bareke kubishira mu rwihisho. Turasaba ko ubutungane bwoshira uru rubanza ku maradiyo y'igihugu, abene gihugu tukumva, kuko ibi vyose biri mu gihugu cacu c'u Burundi kandi twese turafise uburenganzira n'akaryo kuba twatanga ibitekerezo. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nuko Darlene Bunyoni yoba yatawe mu mvuto kuko yabuzwe irengero ariko atanumwe azi aho yoba yajanywe. Ariko amakuru akomeye cyane nanone turonka mwibanga ntangere biravuga ko nkuko vyibonekeje k'igipolisi igisoda cibonekeje mu rugo kigatwara mama wiwe, we murabiraba kwisanamu nkuko vyahejeje kwibonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari mu gitondo kuri iri genekerezo bivugwa ko yaje agakurwa mu rugo iwiwe, ariko we bikaba bivugwa ko yoba yajanywe mu ibohero rya Mpimba. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoza ku vyerekeranye n'izi dosiye. Turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Hoba harugitswe iyindi mbonerakure ije guhuragura Arengiyome Bunyoni amahiri canke vyoba bimeze biti? Mwene igihugu uriko wumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kure, ndagusaba umanuke musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazogera nawe nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi Burundi News TV. Iyi ni ijisho ry'umunyagihugu adafise akaryo ko kwivugira, ariko ngaha turayagushirira ko ukayatohoza neza uko yo kabaye idonido. Reka ndabakengurukire cyane nshuti banywanyi twabanye muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Turasavye abasenga musenge, Arengiyome Bunyoni arageramiwe. Hari abipfuza ko Arengiyome Bunyoni yanyuruzwa imyaka y'ubuzima bwiwe bwose. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, turaza kugaruka tuyabashitsa ko muri iri donido ry'andi makuru nayo twabateguriye. Iyi ni Burundi News TV.